ni giki vy'ukuri cinyegeje canke cishishije inyuma y'iyugagwa ry'imipaka y'u Rwanda yose ihanamiye canke ihana igihugu cy'u Rwanda gihana na RDC Republika Demokrasi ya Congo. Vy'ukuri yoba ari Ebola oya kubwanje nka Fleury le Patriote nasesanguye ndimba ndongera ndimburura ndaje kubabwira ko iyugagwa ry'imipaka rifatiye ku bintu bitatu. Ndaje ndamenyeshe ko ni gutinya gutegwa ivy'umutekano icamagara y'abantu coco kirashoboka, ariko turaza kuraba ku rugezo uruhe OMS canke abaganga n'abahinga ku bijanye na Ebola boba badutahuza canke boba badusaba ko nukuri igihugu kibanyi canke iyo hamaze kuba kaya Ebola mu gihugu uba uyoboye ivyihutirwa no kugara umupaka. Nitwabona ko ari vyo turaza kubirabira hamwe muri buno busesanguzi. Mbega coba ari gitsure canke ubwoba bwuko u Rwanda rwagirizwa ko rusanzwe rukorana canke umupaka wago wuguruye kandi uwo mupaka ukabuhanamiye canke uhana neza na neza n'uturere canke n'ibisagara imbwebwe za Sarambwe abitwa ko ari abateroriste abicanyi ibinwa amaraso ibisuma mu burasirazuba bwa Kongo. Uyu mukino Paul Kagame n'u Rwanda n'inkotanyi na RDF bo babazanye n'umukino nyabaki. Hamwe na Fleury le Patriote nta kidashoboka, reka dusesangure amakengana yo twamana marge de doute na manababwiye tuzokwame tuyigira. Nakijino kamera rero kugira dusangire ano makuru no busesanguzi bwo kuri no munsi wa mbere ni itariki 18 ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2026. Ikaze neza na neza inyuma ya kano karuhuko. Ikaze ndabaramukije mwiriwe na mwaramutse bivanye naho mumwe wese aho aherereye muri uno mwanya. Ndabipfuriza amagara meza, nkabipfuriza amafaranga, ubumwe n'iterambere mu miryango yanyu, mu miryango yacu. Kuri mikro ni Fleury le Patriote, umusesanguzi wanyu. Imbere ya kamera nkuko bisanzwe urubuga ni Fleury Podcast TV. Sinirengagiza canke impengeshanye gukengurukira mwebwe mudahengeshanya gukurikirana runo rubuga canke amakuru n'ubusesanguzi bica hano muri mu gihugu cacu ciza c'u Burundi, mu karere ka EAC, muri Afrika, Asia, Amerika, Oceani, Madagascar, Iburaya, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, eka mu mfuruka zine z'isi kugira ntihagire uwo dusiga ku ruhande. Rero amakuru ko u Rwanda gugaye imipaka nivyo mwara yaronse sindavyanse, ariko muriko muriyumvira Fleury yobazanye iki kiri special canke ni giki co bacinyegeje vy'ukuri yoba yavumbuye kuri uno munsi. Ndashaka turabire hamwe nkuko nabibabwiye point zitatu. Turaraba kuca amagara vy'ukuri kubijanye na Ebola, hasabwa iki, havugwa iki, mbega birihutirwa ko umuntu aca yugara imipaka mu gihe uba wumvise Ebola mu gihugu kibanyi, hasabwa iki canke Kagame yatinye iki. Reka neza na neza mpere ku mpungenge ya mbere canke ku kintu catumye u Rwanda rwa Paul Kagame rw'inkotanyi gugara imipaka. Ndikeka mwe mudahengeshe yakurikirana ibiganiro bicano kuri Fleury Podcast TV buri munsi, mwaba barundi canke abanyarwanda, eka umwe wese ari muri diaspora yagize amahirwe yo kumva runo rurimi canke uwo musemurira canke musobanurira. Twibukanye gato hahize imisi mike Leta Zunze Ubumwe za Amerika biciye mu guserukizi bwa Amerika mu Rwanda butanze ikintu bita Security Travel Advisory, nimba ntihenze ni muri ivyo ni alerte ijanye n'ibintu byo gufata ingendo ku banyamerika. Akamukibuke neza, fata agapapuro kanote kugira uvuga ati ubu ibi bintu Fleury ariko arabifatanganya birajanye. Mbega kugira mubone ko bijanye gato, kugira tujane gatanu kuri gatanu, mwibuka neza na neza ko ambassade ubuserukizi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Rwanda bwavuze ko uburere burimwo danger, burimwo umutekano muke kandi hashoboye kwaduka ikintu umwanya n'umwanya arubuye. Ndibaza ko mwamaze kubwibuka, ariko reka twibukanye ni Rubavu, ni Gisenyi, yes n'ahandi ntibuka, ariko ni hatatu. Muri aho hatatu hose ni Gisenyi, Rubavu, ahandi ni hehe gamana, mfasha. Ariko swat ndibaza neza ko muhibuka canke muraza kuza muri commentaire muhanyibutse, ni hatatu. Aho hatatu mbega ho batari u Rwanda ruhejeje kugara mu mwanya muto.
aho nyene bavuze ko hari umutekano muke, aho nyene leta zunze ubumwe za Amerika zavuze hashoboye kwaduka imigwano, ibisasu bakavuga ko hahanamiye n'ahagereye inyeshamba, hashoboye kubera intambara, ibisasu bikajabuka, ibi na biriya, hari bisuma, hari abakacere, hari umutekano muke muri rusange. Mbega aho hantu leta zunze ubumwe za Amerika zejeje kuhavuga, u Rwanda haciye umwanya ungana gute kugira ruce ruhugara? Ico ni kimwe mu bigana ico niko ndashaka gushikako. Dutahure neza ko aho hantu hose u Rwanda gugariye rimwe, hari ngo Petit Barriere, hari ngo Grande Barriere, hari za La Corniche, hari n'ahandi hari ahitwa Kabuhanga. Ibi mpaka yose yugawe. Iki rero kiragaragaza ko je ntashoboye kwemeranya neza na 100% n'igihugu cy'u Rwanda cyatangaje ko ari ku mpamvu za Ebola. Ubwo n'uruhande rumwe tugende gatanu kuri gatanu tujana gatanu kuri gatanu dutahurana. Birashoboka ko bagize ubwoba canke bakabona ko ivyo leta zunze ubumwe za Amerika zibicishije mu buserukizi bwabo buri mu Rwanda ko ivyo bavuze bishoboka. Sasa 1 2 imbere ko dushika ku magara y'abantu, reka tubanze turabe ku by'umutekano na strategy u Rwanda rwo ariko rwakoresha. Turashika kuri OMS, reka twitonde tujane gatanu kuri gatanu. Havuye ico bisunze ivyo leta z'ubumwe za Amerika zatangaje, nagomba nabwire ica kabiri twogerageza kurabirako. Mwibuke ko u Rwanda rwagirizwa ko ubwa mbere kwanza u Rwanda rwarahakana ko rudakorana n'izo mbwebwe za Sarambwe. Mu nyuma baravyemera babicishije mu buserukizi bwabo buri muri leta zunze ubumwe za Amerika. Hanyuma mu nyuma bibabona ko bibahanze n'ibihugu vyahora bibakingira ikibaba biraneshwa, baravuga ati ko muvyemereye nta kundi reka tubaveko. Ariko baravuga ati ibintu turi bubifute twaravyivugiye kandi turanavyemera. Ariko rero ikigaruka nuko u Rwanda rwagirizwa ko rusanzwe rukorana na nizo mbwebwe za Sarambwe, Ramforo ravitaillement zica mu Rwanda zigaca kuri iyo mipaka nyene u Rwanda gugaye za Rubavu, mujabukira Goma, naha mujabukira za Kamanyora. Aha hose u Rwanda rukaba ruguma rwagirizwa kandi vyagirizi biboneka kandi bifise n'amapreve bishoboka binatahuritse. Bakubwiye ko imbwebwe za Sarambwe ziri muri Goma zikura ibigwanisho hehe katakibuga c'indege bafise, bisigura ko vyinjirana mu Rwanda. Mbere kandundura Paul Kagame atarya umunwa yikubise mu gikiriza yibaza ngo yigize umugabo watari, kumbe yimenye inda. Hari umugani bakunda kuvuga mu Kirundi ngo agatu gatekeranya amahwa canke agatu gatekeranye ihwa karimena. Sinzi ko mu bitahura, iyo utekeye itu hakaba ari akantu gasongoye canke ihwa biruhira gutoboka. Rero Kagame yasanze atekeranya amahwa mu byo yatekeye vyose vy'ibinyoma n'ibindi, yasanze ari mwihwa aruhira kwimena. Ngo ugwara gwiki ngo gwatumye yimena inda. Reka tugendere gatanu kuri gatanu. Kagame ntagiye kuri Jeune Afrique, nasanzwe akorana na François Soudan nkuko nabibamenyesheje mu kiganiro ca Bafukure duheruka gukora. Ariko bitamugikiriza ngo ntazovayo ntazogira uko nakuriya, arangiza avuga ati uzoshaka wose kudurumbanya canke guhirika, gukura ubutegetsi, gukura Tshisekedi ku ngoma, guhindura buno butegetsi bwa Tshisekedi, nzomuhinzira azoca mu Rwanda amahoro amarembo. Amerika ivuga ati Iburayi bavuga Idoha bavuga Union Africaine, SADC, EAC, baruto bose barakumpomoka, ba Museveni bavuga ati ibintu ashaka kubivuga ku mbuga ngurukana bumenyi. En plus Jeune Afrique bas asanga amajambo yose asigaye avuga muri no myaka ni amajambo yo kwimena inda. Muribuka asuzugura Amerika yibwira ngo go to hell, arava kwa go to hell araza ngo nyenyenye sanction birabandanya birangira bamuramvye amasanction ararira. Hirya y'ejo mwarumvise avuga ngo kare bavuga ngo nta bice kwa duhungirehe wahoze ari vuvuzera none yabigabanije ari umuvugizi wa AFC/M23. Muri bukavuga ati ngo si les sanctions pouvaient changer quelque chose, ngo on allait signer même aujourd'hui. Ngo rabase ngo ivyo bihano mudufatira yaba ari ivyo bifise uruvugiro ngo ari ivyo bigiye guheza intambara canke injyane z'imurasirazuba bwa Kongo, ngo twari guteba gusinya, ngo karakaravyo twaca dusinya. Uyo niho rivyo duhungire bigaragaza ko ibihano ataco vyari bibabwiye. Ariko Paul Kagame yumvikanye ryari avuga ko ibihano birababaza
ariko ababiryoherewe ko turi muri ivyo bihano ngo turizeye neza na neza ko batagiye kurambira ku butegetsi. Muribuka ko nako ikiganiro ndababwira ko bahatswe gukubita kudeta Tshisekedi, uyu mukino akaba yarawuze kuko yabivuze entre kuva le 12 gushika le 15. Murabizi ko n'urya mugabo yaciye atangaza biriya vyo kugira imyimenyerezo ya gisirikare idashoboka idasobanutse ataruhusha na rumwe afise muri iyo misi nyene birangira bamufasha. Hanako ndaza rero ku kijanye nuko Paul Kagame yugaye umupaka kugira yereke leta zunze ubumwe za Amerika yereka amakungu ko twebwe twavyumvise ko mutwagiriza ko ibiravitayema n'ibigwanisho bica kuri no mipaka vyinjira mu rubwo burasazwa bwa Kongo kudurumbanya kwica no gusahura abanyekongo. Reka rero twugare no mupaka kugira tuwugare officiellement, barabitangaza officiellement oui, ariko officieusement ntibibuza ko umupaka nabo bawucunga ucungwa n'abasirikare b'u Rwanda d'une côté, hama de l'autre côté ugacungwa n'imbwebwe za Sarambwe. Kugurura mwijoro hama imiduga ikinjira ça veut dire quoi? Birashoboka, ariko kugira gusa muri diplomasi bumve ko kuko imbuga gurukana mu zose zica zandika, twese turandika, BBC zirandika, RFI, Al Jazeera n'izindi zandika zivuga ati u Rwanda gugaye umupaka rusanzwe ruhana. Bamaze no kwandika d'abord banditse ngo u Rwanda gugaye temporairement imipaka yose hari ihana n'uburasirazuba bwa Kongo, cane cane za Goma, za Kamanyora n'ahandi hagenda hatandukanye. Deja bamaze kwandika ivyo nivyo Kagame akeneye au plan diplomatique kugira azavuga ati imipaka yari yugaye ubona aho vyaciye hehe. Indege ikibuga c'indege ca Goma nta ndege ijako muba muyibona. Sasa iyi ni code mwe ashaka kugaragaza ko atagifurunisa canke atagikorana hato na hatoyi n'izi mbwebwe za Sarambwe. Sasa ni possibilité nico gituma ndababwira no busesanguzi on réfléchit. Rero amaze gukora iyo strategie ahantu yihendera ni hehe. Ibi aho bigaruka kuvuga ko akora ikintu canke abajama b'u Rwanda barapanga ibintu mugabo bakama badusigira fayi. Umuntu yiyumvira canke akanura arabona ko basize fayi ni yihe. Mbega kubera ki bagiye gutangaza ko bugaye imipaka inyuma yaho ubwato bubiri bupakira abantu barenga 450. Simvuga abantu, reka nkoreshe terme iri approprié. Ubwato bubiri bupakiye abasirikare barenga 400, abasirikare RDF, abasirikare b'u Rwanda barenga 450. Harimwo ngo n'imiduga, hakaba harimwo n'ibigwanisho karuhariwe byo kuja kuraba kungene bo kontrataka bongere bisubize Uvira. Mwe murahejeje kujabukisha amato ageze za Bukavu, ntawe utayabonye, amafoto arahari n'utu video ndibaza ko mwabibonye. Nuko gusa niko ndabihoriya kugira mutahure uno mukino. Ahejeje kujabukisha amato bisirigura ko ubwo bwato bupakira plus de 450, ashe ko yarapakiye na 600, ashe ko yararungitse abasirikare bagera ku gihumbi. Sinzi ko abasirikare bakuye igihumbi n'abarenga abari batayo, sinzi terme militaire mu kungene mu bivuga, ariko murumva ko ari abasirikare benshi. Ubwato bubiri burimo n'ibigwanisho. Ikindi naco murazi ko hari imiduga igera kuri 16, les mêmes sources ziremeza ko hari imiduga 16 amakamyo ya gisirikare c'u Rwanda RDF yinjiye ava yuko bugara umupaka. How come ushoye kuza gutangaza ko ugaye umupaka abo ivyo byose wamaze kubirungika? Ni ya code nakubwira ati ashaka atangura kugaragariza amakungu ko ataruhara na rumwe abifisemwo mu bijanye na ravitayema. Niki avuga ati kuvita ariko twe twari twarugaye ibibera byose mu rasazuba bwa Kongo bibaze bariyo. Ça c'est deux. Trois rero turashaka tugende techniquement kubijanye n'ivy'amagara y'abantu. Est-ce que iyi organisation mondiale y'amagara y'abantu OMS canke WHO ivuga iki? Ubajije muri HO nagerageje gukontakta ari email bakunda gushirako nabajije kuko barakobaza localité. Nabajije ndasigura neza ko ndi mu gihugu c'u Burundi shaka kumenya kubijanye ni Ebola bamaze gutora muri Ituri no muri Uganda. Turabanza duhere ngaho muri Uganda na Congo. Mbega ko muri Uganda DGOK yaramaze kuhaba pana ngo iki niki iyi bita canke OMS iramaze kwemeza ko muri Uganda ka ya Ebola ihari, muri Ituri ihari. Mbega ko Uganda itugaye mutegere neza ko eki Uganda itihutiye kugara umupaka wa Congo na Uganda. Ndagoma ndababwire hariho procedure baciye bakora hagati ya Congo na Uganda kubijanye na Ebola. Abantu bararengana, ibidandazwa birarengana, ariko le Rwanda a décidé de fermer imipaka kubera iki? Nababwiye twavuye mu vya sécurité, twavuye muri stratégie z'ibinyoma n'ibindi byo kwiheka ku mamasonje y'imipaka. Reka tugende mu magara y'abantu naho mwumve est-ce que Fleury a raison.
igituma ndabibazaniye bino ku magara y'abantu hoho ndabashirira hano kuri screen kugira tujane gatanu kuri gatanu ntimuvuga ati ibi abikura hehe. Bandika bavuga ati no ubabajije eske ni ngombwa ko ibihugu vyugariranira imipaka kubera Ebola yateye mu gihugu kimwe canke ikindi canke uyu mugera wa Ebola ugaragara muri ivyo bihugu? Inyishu OMS ivuga ati oya, bavuga non, ce n'est pas obligatoire et l'Organisation mondiale de la santé OMS conseille même formellement d'éviter de fermer les frontières. OMS yonyene i conseil itange vuga ati ntimwugare imipaka kuko ntaco bitwaye. Reka turabe igituma ataco bitwaye. OMS iravuga ati bien que l'OMS ait déclaré l'épidémie actuelle de virus Bundibugyo niko bayita iyo virus yabatoye hariya muri Congo, en République démocratique du Congo RDC et en Uganda comme urgence de santé publique de portée internationale. Bonaho OMS yamaze kudeklara ko batoye virus yitwa Bundibugyo go G Y, je ne sais pas si c'est G na Y muca mumva G na Y Gyo ndibaza kari Gyo Bundibugyo en République en RDC et en Uganda. Ngo naho yabidekraye les règles sanitaires internationales privilègent le contrôle médical plutôt que le blocage des frontières. Ngo amategeko mpuzamakungu y'amagara y'abantu ngo asaba ko habaho kontrole muko mukontorora ivyinjira n'ibisohoka surtout abantu nibo bagwara Ebola. Mugabo n'ibintu ndibaza ko ubikoze ko sinzi procédure canke moyen de contamination kugira umuntu yandura cyane kuko sindi umuganga, ariko niko ndababwira ko si ngombwa bugara umupaka. Donc nta motifu nimwe yo kugara umupaka yihutirwa nkuko babikoze. Ebola uyitoye muri Ituri ni kure cyane yiyo mipaka bugaye, uyitoye muri Bunia ni kure cyane yiyo mipaka bugaye, mbega Uganda yoyo kitugaye. Mutegere neza igituma turiko turashaka tujane muri logique. OMS murumva ko yamaze kuvyanga ngo voici pourquoi la fermeture des frontières n'est ni obligatoire ni recommandée par les experts sanitaires. Ngo raba rero igituma tubabwira ko kugara imipaka atari obligatoire, atari ngombwa, atari itegeko kandi bitari conseillé, bidasabwa n'amategeko ya kiganga. Baravuga ati 1. Les recommandations officielles de l'OMS selon le règlement sanitaire international, ivyo bita RSI, RSI de l'OMS, les pays ne doivent pas restreindre les voyages internationaux ni le commerce. Ngivyo bihugu uko biba biri kose batoye mwobora muri ivyo bihugu canke iyo virus ya Bundibugyo ntibisaba ko mwugara ama voyage internationale, imigenderanire igumihari ngo n'urudandazwa. L'OMS préconise plutôt d'installer des dispositifs de contrôle strict au point de passage officiel. Ngo OMS ivuga ati shireho uburyo bwo gukontorora, gupima, gukinga muri iyo mipaka izo ngenzi canke izo business n'ivyo bidandaza bicako. Izi nizo processes canke izo procedure Uganda na RDC bafashe oriye yo kugara imipaka nkuko Rwanda gwihutiye ko bikora. Aha mwumviki nta kantu mwumva bibatsa ko kajayo. Urumva ko bakubwiye ko ategezwa kuba hariho ivyo bintu tel que la prise de température et des questionnaires médicaux etc. Umviriza rero igituma bakubwira ngo les risques de fermeture des frontières. Kubwabo OMS igituma ivuga ko les risques kuri bo hari kintu bita ngo impact économique et humanitaire. Ngo les restrictions asphyxient l'économie locale. Ngo ivyo birashobora gutuma hahungabana kubijanye n'uburyo bifungurwa n'ibikile economy. Murumva ko muca mwumva ni muri rusange. Hama kavuga ati freine l'arrivée des personnels médicaux. Ivyo bigatuma iyo mwugaye imipaka ku mpande zose canke ku ruhande rumwe bituma ngo nabaza gutabara bazana ubufasha bwa kiganga bibagora kuko imipaka iba yugaye, musanga mubacereza niba bari kunyaruka mugasanga bamaze nk'indwi canke imisi 3 mubadedaguza mubasaba n'impusha zo kwinjira n'ibindi byinshi. Ngo aide matériel de protection, ngo n'ibikoresho byangombwa kugira intervene et des équipements logistiques. Iyo mwugaye imipaka ngo ivyo birababera intambano. OMS yo c'est pas si fleuri. Hanyuma baravuga ati ngo nivyo igihugu kirashoye kugara umupaka ariko ngo akarorero ngo à l'inverse ngo l'Uganda et la RDC collaborent pour maintenir les axes ouverts tout en renforçant le traçage de cas contacts.
Uganda na RDC nko nayo babwiye ngo bobo bahisemwe gukora izo procedure zo gupima no gukinga aho kugara imipaka, aha bavuze ati igihugu kubwo cyo hava citwaza souverinete, niko bavuga ngo kubera igihugu cyo kwitwaza ngo souverinete yabo ngo bwigenge bwabo ngo n'imipaka yabo bavuga ati twe twugaye iwacu, ngo kirashoboye kuhugara ngo gitwajije ico gikenya cyo kwisunga souverinete, ngo ariko c'est pas obligatoire, c'est pas conseillé même dans l'ordre médical, si bintu abaganga canke OMS ivuga. Muca mwumva rero duteranije ibi bintu bitatu ko Amerika yavuze ko ashoye guhungabana umutekano hariya mu za Rubavu, Gisenyi n'ahandi hamwe nibagiye. Muca mwumva no Rwanda gugaye aho nyene leta z'ubumwe za Amerika zerekanye ko ari danger. Mugaca mwumva ko n'u Rwanda rwagirizwa ko ruguma rufurunisa canke ibinjira muri Kongo bica mu Rwanda, aha mu biteranije nta rezo mushoboye kumpa, mbega ntimushoboye kuvuga ati ibi bintu Fleury Patriote tubariye birashoboka, kuko ugiye kuraba nta rezo nimwe yo mu Rwanda kugara imipaka na rijya n'umupaka w'u Burundi usanzwe wugaye. Ko je numva kantu none. Yes, of course, ndibaza ko hano twamaze gutahurana gatanu kuri gatanu. Reka ndabakengurukire ndabipfuroza kubandanya imirimo myiza, abagiye muri pause, abamaze kuronka ico bita déjeuner canke lunch ya midi akavuna musase, agana yes akavuna musase, mugire bonne digestion, bibatembe neza, ntimusevure n'ibindi byinshi bigenda bitandukanye. Hama namwe mwabuze canke byo babikiri kuziko biko biratogota, mukomeze kwihangana, burya sibuno kandi iminsi irasa ntingana. Ndabakengurukira ndabibutsa ko nta Fleury Podcast TV atamwebwe, nimwe mugize Fleury Podcast TV, nimwe mugize Fleury Le Patriote, atamwebwe nta twebwe, nabo twogirira analyse, nabo twogirira ubusesanguzi, nabo twoha ano makuru atari mwebwe. Muraba gaciro cyane mwe mwamaze kugira sabone canke subscribe, ndabakengurukiye. Namwe mutarabikora muronse kino kiganiro mu nzira za link canke mu magroupe, ni mubikore muce mugenda mupartagije link ya kino kiganiro canke ya Fleury Podcast TV mu magroupe yanyu, musangire mu miryango yanyu kugira duhanehane amakuru. Aya makuru sa yacu twebwe kuko yabara yacu tuba tuyigumizamo canke tukayakora ama tukayumviriza muhira. Ndabakengurukire muri abantu bazima, mugenda mugize j'aime, commentaire, hanyuma turaza kubonana mu kindi kiganiro. Amakuru ni menshi ku mirongo y'urugamba, abasirikare bariko barafatwa, amazone uducimbire turiko turafatwa, ibiduga biturigwa, amambiscade, amakuru ni menshi cyane turiko turatororokanya, kandi tukume dusabira abakongomani na leta ya Kongo na Kongo bwayo amahoro agaruke mu gihugu cabo. Abanyarwanda bariko barahungabanya umutekano ndavuga abatinotanya na RDF Tabara natwigwaneho murasazo bwa Kongo, sinovuga ngo mwe mu w'Imana bagendere kuko n'Imana ntimuyemera, ariko reka babavugutira umuti mubone ko solution yari gutaha iwanyu. Ciao ciao, umunsi mwiza, bye bye.